Imana irakoze kubwa kakanye duhaye kugira ngo tuganire amajambo yayo ndi ya Sheikh niyo nizigiye. Iki ni igice kigira kabiri c'inyigisho itara. Nkaba ngiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo agakiza ni ikintu c'agaciro kanini cyane kandi Imana yipfuza ko tukarutisha ibindi bintu vyose dufise. Ndaza gufatira ku majambo ari mu Bifilipi igice ca gatatu kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'12. Aho hantu haravuga ngo ariko ivyahora bimbera inyungu ndavyiyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Eka mbere n'ibintu vyose ndavyiyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye nico kumenya Kristo umwami wanje. Kubw'uwo naho ivyo bintu vyose ndavyiyumvira ko ari umwavu kugira ngo ndonke Kristo kandi mboneke ko ndi muri we ntafise ukugororoka kwanje kumwe kuva mu vyagezwe ariko mfise kumwe kuzanwa no kwizera Kristo. Niko kugororoka kuva ku Mana guhabwa uwizeye ngo menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe no gufatanya nawe imibabaro yiwe nshushanywe n'urupfu rwiwe ngo kumbure nshike ku kuzuka kw'abapfuye. So kugira ngo mpejeje kubihabwa canke ngo mpejeje gutunganywa gose ariko ndabandanya kugira ngo mbone gufata kimwe catumye nanje ubwanje mfatwa na Kristo Yesu. Naya majambo nshaka gufatira ko muri kino kiyago, kino kiganiro, kino cigwa. Mu majambo make Paulo ariko aravuga ngo maze kumenya Kristo Yesu, maze kwakira agakiza, ibintu vyose nabona nk'ibintu vy'agaciro mu buzima bwanje vyaciye bitakaza agaciro. Vyabaye nka kujya kwizuba ryatse umuntu yariko aracana kabuji. Izuba riserutse umuco waryo uza ari mwinshi cyane ku buryo ibuji idasubira kugira igiciro mu maso yawe. Ntusubira kubona ko umuco w'ibuji ukenewe. N'agakiza niko kameze. Kaza karengeye ivy'agaciro tuba dusanzwe dufise. Usomye haruguru mu mirongo y'imbere y'iyi nasomye, Paulo aravuga bimwe muri ivyo yariko aravuga vyari bifise agaciro kuri we imbere yuko amenya Kristo Yesu. Aravuga ubwoko bwiwe, la race, yari umuyuda. Murabizi ko abayuda ari Imana yari yarihishuriye kera iciye kuri Abrahamu n'abagiye baramukomokako, hanyuma bakavamo ihanga rya Isirayeli ikarirobanura mu yandi mahanga ikabahishurira ivyayo kugira ngo nabo bazofasha yandi mahanga kumenya ivyayo. Ni ukuvuga ko umuyuda yarumva ko aruta abandi kubera ko kantu, naho ivyo vy'ubwibone no kumva ko baruta abandi atari vy'Imana yari itumbereye igihe yabahamagara, igihe yabarobanura. Ica kabiri, Paulo aravuga ku muryango yaturukamwo, umuryango wa Benyamini. Uyu muryango ni wo wagumye ku ruhande rw'abubaha Imana. Igihe ubwami bwa Isirayeli bwamanyukamwo kubiri, hakabaho ubwami bwa ruguru aribwo bwahavuye bwitwa Isirayeli, n'ubwami bw'epfo aribwo bwiswe Yuda. Ababenyamini nibo bari mu bwami bwo hepfo, nibwo bwami bwarimwo igisagara Yerusalemu, nibwo bwami bwarimwo urusengero, nibwo bwami bwagumanye abaherezi. Ni ukuvuga ko ubu bwami bwagumanye umuco wo kubaha Imana kurusha ubwami bwa ruguru. Mbere washaka hageze igihe cyo kujanwa mu kinyago, bari abaruguru nibo bajanye ubwa mbere kuko no gupagana no kuva ku Mana nibo bayivuye ku bwa mbere, basenga ibigirwamana, abavugishwa n'Imana barabagabisha baranka guhinduka, hanyuma Imana irabashwiragiza. Rero kuvuga ngo nturuka mu muryango wa Benyamini mu Bisirayeli vyasigura ngo nturuka mu muryango wabaye umwizigirwa ku Mana, vyaramuha uburemerezi, vyaramuha agaciro mu maso y'abandi bayuda. Ca gatatu, Paulo yari umufarisayo. Twebwe uyu munsi twumvise ijambo umufarisayo twumva ikintu kibi, ariko mu idini y'abayuda abafarisayo nibo bantu bari bemewe kurusha abandi. Bari bafise umwete mwinshi cyane wo gukurikirana ivy'idini. Bari abantu bakunda ivy'Imana cyane ku buryo niyo muhuriye mu nzira n'impuzu yaba yambaye zonyene zaramutandukanya n'abandi. Ibi bintu rero bitatu bishize hamwe byari ibintu vyubatse akaranga identite ya Paulo. Yumva ari ibintu bikomeye cyane kuri we. Ariko ngo amaze kumenya Kristo Yesu, vyabaye nkuko nabivuze nk'izuba ryakiye kwibuji. Umuco w'ibuji ntusubira no kuwubona. Hanyuma uku guhinduka kwa Paulo rero kurafise ivyo kwamaze mu buzima bwiwe. Kimwe tubona niko kwatumye yiyegurira Imana ubutagisubira inyuma. Buriya uko umuntu atahura neza agakiza icarico
niko asanga yirekuriye mu biganza vy'Imana kurusha ubutabitahuye. Hari igihe umuntu abibamo nk'ibintu vy'umugenzo, ibintu vy'umuryango, nivyo bigezweho, udasenze uyu munsi umenga ntaboneka nk'umuntu mwiza, reka naje ndabijemwo. Umuntu ameze gutyo atatahuye neza uburemerezi bw'iki kintu twita agakiza, biramugora kwiyegurira Imana. Ica kabiri, uku gutahura kwa Pawulo, uku guhinduka kwa Pawulo niko kwavuyemwo kwihebera igikorwa c'Imana. Ivyo vyatumye Pawulo akora ico Imana yamuhamagariye, aza kurangiza ubuzima bwiwe avuga ko yagwanye intambara nziza, ko yarangije urugendo, j'ai achevé la course, ko yarangije ihiganwa Imana yari yaramushize imbere. Biragoye cyane yuko wumva ko ivy'Imana wobiha ikibanza kinini mu buzima bwawe iyo utatahuye uburemerezi bw'iki kintu twita agakiza. Ni wabona Imana uyikorera bike, ukabona ahubwo ugomba kuyigira umukozi wawe, ugomba ko Imana ihezagira imigambi yawe aho kurondera wewe kuba igikoresho mu mugambi w'Imana. Ibyo birerekana yuko ikibanza uhagakiza mu buzima bwawe kiri ahantu hadashimishije cyane. Ica gatatu, muri uko kwihebera igikorwa c'Imana vyatumye Pawulo akoreshwa n'Imana cyane. Iyo dusomye mu isezerano risha turamubona henshi mu bihe biryoshe n'ibihe bibishe, ibihe vyiza n'ibihe bigoye. Ego nivyo n'abandi barakoze, gusa ivyo bakoze ntivyanditswe. Iyo abakumbura ivyo ba Petero, vya ba Matayo vyose vyaranditswe, nabo nyene twobona ko bakoreye ahantu hagoye, kandi nivyo barakoreye ahantu hagoye. Ariko reka tuvuge kuri ubu tubona ivyiwe vyanditswe. Pawulo yabaye umuntu w'ikimazi cyane mu bwami bw'Imana. Kiriya kinjana ca mbere igihe ishengero ryavuka, yagize uruhara runini gose mu gihe ishengero umurongo rigenderako. N'uyu munsi ishengero ry'Imana ririsunga cyane ivyo Pawulo yanditse ahumekewe na mpwemu yera. Kumva uburemerezi bw'agakiza vyatumye Pawulo aba igikoresho c'Imana ku rugezo rwo hejuru cyane. Nashaka mvuge ko uku kuntu vyabaye kuri Pawulo, burya no kuri twebwe niko bimera. Ni wabona ivy'Imana utabiha ikibanza gikwiriye mu buzima bwawe, ntuzutangare n'ivyo kuyikorera bibaye ibintu vy'ibinyantege nke. Ni wabona ivy'agakiza umenga ni ibintu vyo ku ruhande, ibintu secondaire, ntuzutangare no mu buzima bwawe bwa misi yose kwiyegurira Imana ari ibintu biri hasi cyane. Aho tugeza guha agaciro ivy'Imana niho tugeza kuyiyegurira, ni naho tugeza gukoreshwa nayo. Hari umuntu yavuze ngo iyo ata kintu uhagarariye canke wemera c'agaciro cane ku buryo wumva wona kizira, ngo utembagazwa n'ivyo ari vyo vyose. Iyo ata kintu c'agaciro ufise, biroroshe kukirekura kugira ngo wakire ikintu kitagira agaciro nk'ico wari ufise. Ni vyiza ko twumva uburemerezi bw'agakiza kuko bifise ingaruka nyinshi cyane ku buzima bwacu bwa misi yose no kuco tumarira Imana mu bwami bwayo. Nimba agakiza ari ikintu gito kuri wewe, biroroshe cyane ko ivy'Imana ubititura bikaba ibintu bisanzwe cyane, ibintu atakimazi gifadika bifise mu buzima bwawe bwa misi yose. Reka ndakwibariza kino kibazo: ni giki wumva ko utoheba naho Imana yo gusaba kugiheba? Ni giki wumva hako wogiheba ivy'Imana wofu mu bivamwo? Ndagusaba ngo wiyumvire, urabe ko hari inyishu wowe ufise kuri iki kibazo, kuko rimwe na rimwe ibibazo nk'ibi nivyo bidufasha kwirimbura. Hari igihe tuba mu mashengero tukama twinjira dusohoka, ikaba ingeso, ukaba umugenzo. Mugabo umuntu ntiyigere yibaza ibibazo nkoramutima: aha ndiko ndakora iki? Mu vy'ukuri kutaba ngaha mpomba iki? Inyungu ufise mu kuba muri ibi bintu niyihe? Mu mutima hariya ibwina ni giki kinsunikira kuba muri ibi bintu? Ikibazo nabajije ne kivuga ngo hari ikintu wowe ufise wumva ko Imana igusavye kugiheba, wofuma webera guheba Imana hakuheba ico kintu. Aha ndiko ndavuga ca kindi kugira ngo ukigumane, kugira ngo ukigwanire, kugira ngo ntikigucike, wumva n'ivyaha wobikora. Inyishu yonyene nziza kuri iki kibazo ni nta kintu na kimwe kihari cotuma ntandukana n'Imana. Inyishu yose itameze uko ni inyishu mbi, iba yerekana ukudatahura agakiza, ukudatahura Imana.
nimba kihari mu buzima bwawe hakaba hari ikintu wumva hakugiheba wofuma uheba ivyo gusenga wofuma nyene ivy'Imana biba bito muri wewe, ico nyene nico Satani azofatirako kugira ngo akubohe, akubuze kwiyegurira Imana, akubuze kuba igikoresho c'Imana mu gihe cyo kubaho kwawe. Satani arazi amayeri atandukanye, kandi iyeri rikomeye kurusha ayandi yose ni ukudushira ahantu twumva umenga ivy'Imana twobikaba ibindi bintu, ukumva umenga hako mpomba ibi, oya reka mfume nemera mpebe ivyo nari guhebera Imana. Ugasanga umuntu arafise akazi kariko karamukura ku Mana, kariko karamubuza gusenga, kariko karamwigiza kure y'ishengero, ariko aruma aravyumva mugabo akumva ataco yohindura. Iyo bishitse aho ako kazi nyene niko Satani azogufatiramwo. Ni vyiza yuko ivyo dukora vyose atana kimwe twemerera kudutandukanya n'Imana. Agakiza, subire mvuga ijambo nahereyeko, ni ikintu c'agaciro cane ku buryo ata kintu na kimwe gikwiye kukaruta, ahubwo ibindi vyose bikwiye kuja ku rutonde vyisunze agakiza. Naho twakaronse ku buntu, burya karazimvye, kuko kugira ngo kaboneke vyasavye ko Yesu Kristo abambwa ku musaraba. Twebwe tukaronka ku buntu, ariko hari uwatanze ikiguzi c'ubuzima bwiwe kugira ngo kaboneke. Rero kuba tukaronka ku buntu ntibisigura ko atagiciro gafise. Igiciro gafise ahubwo kirarengeye ico twebwe twari dushoboye gutanga, kuko twebwe turi abanyabyaha, dufise agatima nkundacaha kameremere k'umubiri. Iyo umuntu apfuye abazize ivyiwe, hari hakenewe umuntu Mana Yesu Kristo atacahagira. Murumva ko ico kiguzi ari kiguzi kinini. Iyo abakagurwa amafaranga, Yesu ntiyari gupfa, yari kutubarira igiciro. Imana yari kutubwira igiciro, abayafise bakayatanga. Gatangwa ku buntu, mugabo gafise igiciro kinini cyane. Hanyuma ikindi cerekana ko agakiza ari ak'igiciro kinini, abagatahuye vy'ukuri bagafashe nk'ikintu kidasanzwe, ntibagafinishije. Kandi n'uyu munsi abatahuye agakiza ntibagafinisha, bagafata nk'ikintu gikomeye cyane mu buzima bwabo, bumva bo kwemera gusakrifia, guheba ibindi vyose, hako bagafata minenerwe. Ndafise ubwoba cyane kukuntu agakiza gafatwa, kuko hari igihe ubona nyene ko vy'ukuri ari dini, ari kwinjira usohoka, ari mugenzo, ari ibintu umuntu yibereyemwo umenga ntanumva neza ivyo ari vyo, ukabibura mu buzima bw'umuntu, mu buzima bwa misi yose. Ugasanga kuba mu manyanga ntaco bimubwiye, gushira ivy'Imana imbere mu ngingo afata mu buzima bwiwe bwa misi yose, ukabona umenga si ibintu agaciro, ariko kandi ari umukristo. Biravugwa mu majambo, ariko mu bikorwa ukabona ibivuguruza ya majambo. Ni nk'abakristo b'abahakanyi. Hari umuntu yanditse igitabo kivuga ngo abakristo b'abahakanyi, Christian atheists, n'abakristo batemera ko Imana ibaho. Mu majambo yabo bavuga ko bemera Imana, ko bayizera, bavuga nk'abakristo, ariko ibikorwa vyabo ngo babaho nk'abantu batemera ko Imana ibaho. Ugasanga abantu nta mwanya bafise, imyanya yo gukoranira hamwe n'abandi mu gihe cyo gusenga ntibakiboneka, barafise ibintu bama bitwaza, ndarushe ndagize gute. Ugasanga kurimbura ijambo ry'Imana vyarazimanganye mu buzima bwabo, gusenga n'umugani, abantu barumye. Ukibaza ico kintu gituma wemera ko ibiganiro vyawe n'umuvyeyi wawe bibura umwanya ni giki? Insiguro yonyene ngaho ishoboka nuko agakiza utari kuragaha agaciro gafise. Bijya bindi vyose tuvuga vy'umwanya n'ibindi ni ivyitwazo, kandi iki ni ikimenyetso kibi cyane mu buzima bwacu. None wewe uri kuranyumviriza, hari ibintu wasanze nawe ubwawe bituma ivy'Imana bigira ikibanza gito mu buzima bwawe? Iki kibazo ugushira ku mutima cyane, kandi utanga inyishu yo mukuri. Ntubeshe umutima wawe, ntubeshe Imana. Nakazi ukora n'umutima, n'ingeso yo gushaka koroherwa ituma ivy'Imana wumva umenga wobeka kubera bikugora. Canke ni ibintu Imana yaguhaye, n'umugisha ufise, namba ari amafaranga, namba ari biki, utuma wumva ivy'Imana wogabanya umwanya wavyo. Nimba wumva udaha agakiza agaciro gakwiriye,
ndakwinginze gusaba Imana imbabazi, uri ahantu habi cyane, ico ni ikintu kibi mu buzima bw'umukristo. Kandi umaze gusaba Imana imbabazi, wirimbure, urabaho bipfira, uheze ubikosore. Imana iriteguriye kugufasha, ariko nawe erekana uwo mutima ukwicuza iyo nzira urimwo, uyisaba imbabazi, urabaho bipfira, wiyemeze kubihindura, usaba Imana ibushobozi. Iri jambo nzoribandanya, ariko nturindire ibikurikira. Ibizokurikira nubu urafata ingingo wumva zikwiriye, ufatiye ku majambo wumvise muri kino kiganiro. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza, wakoze cyane kubana nanje.